hari abantu bane bafashwe ku kibuga c'indege muri indwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Buganda. Nivyo nyene babwira n'igihugu baravuga bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi, bimwe bita ONG, bagaca bakorana n'amashirahamwe bimwe bita société civile, amwe yemewe n'ayandi atemewe, bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza, bagakoresha ibintu byinshi, uburyo bwinshi cyane. Twe tumimaze ko nk'amezi 3 tubidoriye bukebuke. Burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya, tuvuga tuti reka rero tubabaze neza. Ubu ariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya. Mugabo umenye ko igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi, umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu, kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu. Kuko urinze uja kwinyegeza, twe turavuga ati ayo mafaranga uri kurazana akora, murazi ko twagize ico bita unitable road, yavuze ko abantu bose basahiriza igihugu bagira ico bita planification conjointe, kugira imigambi bariko barakora bayikora n'inzego z'igihugu, kuko nta numwe aza gukora umugambi wiwe atari umugambi w'igihugu. Bavuga ko baje gusahiriza, none bosahiriza gute? Leta itabizi. Amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose. Turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement terrorisme, byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo. Ibyo rero bavuga ati n'urukurukuru, oya si urukurukuru, bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport, uwundi umwe yafatiwe Ngozi, kandi byose iri kwigenda neza. Tuzobabwira icavuye mu misizi.